Bakunzi batevye isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tuyahera ku ngingo zikurikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yatahutse kuri uyu wa mbere avuye ya Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia kwitaba inama igira 36 y'abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika, akaba yatowe kuba icegera ca gatatu c'umukuru w'umuryango c'umukuru w'uyo muryango. Nayo kubwa Guillaume Ndayikengurutse umuhinga mu vya politike avuga ko gutogwa ku Burundi muri ico kibanza ari kimenyetso cerekana ko igihugu kiriko kiratera intambwe mu bijanye n'imigenderanire. Idonido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze. Ntarimejeje kubabwira mu ngingo nkuru zano makuru. Inama igira 36 isanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika yasozerewe ku munsi w'Imana yagenye Uburundi mu kibanza c'icegera ca gatatu c'umukuru w'uyo umuryango. Aganutse avuye muri iyo nama kuri wa mbere, Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ahamagarira abarundi kwerekana ko bashoboye kurangura ayo mabanga. Tumukurikire. Uburundi buserukira akarere ko muri Afrika yo hagati. Ubu rero nibwo bwatowe muri Afrika yo hagati kugira ngo bwinjire mu mwaka uza, no kuvuga buzoba butwara buri icegera ca kabiri ku cegera ca mbere gushika ubushikira gutwara umwe bwa Afrika. Nuvuga yuko mu 2026 aha Uburundi bwamaze kwinjira bwaratowe. Erega hari ibihugu binaniranwa. Uburundi iryo niteka rikomeye kuko hariho n'ubabananiranye batarumvikana. Namwe niyumvira nk'umuntu arindiriye imyaka 55 azoshikirwa rya niko ibihugu ari 55 kiwe cyose gishikirwa ku mwaka. Mwumva mu barindiriye igene bagana Uburundi bugatogwa kurindira imyaka 3. Ni ibintu rero vyiza cyane, naho nyene murumva ko ari umutwaro kuko muri mu biro muguba mukora, kuko aho mwaka uheze ni twebwe rutanga icegeranya. Ibikorwa rero naho birabandanya hano sa Barundi turavye ibi n'Imana iriko irabikora, niteka Imana iriko iradutera. Rero nta uterwa iteka atekeye mu vyatsi. Imana ntiyoduha ngo tuyimanuze itwambike karuvati duce twisiga ivyondo. Ntivyumvikana ingene Imana yokwambika costume nziza gahuzu keza ugaca wisiga ivyondo. Nukuvuga iki? Aho Burundi duhamagawe kwerekana ko twatewe iteka turi kwiye. Bavuga ngo uko inkende rero igiti niko ubwambure bwayo buboneka. Uburundi rero bwagiye aho buguma burabwa gutya. Tuce tumenya rero kwambara neza twerekana yuko abatihenze. Dukore rero ibitera iteka igihugu, twese tunezereze igihugu ntikibe igihugu cy'ubusimbira hamwe. Gutogwa ku Burundi muri ico kibanza ngo nikimenyetso cerekana ko igihugu kiriko kiratera intambwe ikomeye mu bijanye n'imigenderanire n'ibihugu. Umwihwezo w'umigisha wa kaminuza Guillaume Ndayikengurutse umuhinga mu vya politike n'ibihugu. Uburundi ngo bufise ico bwishimikiza mu kumvisha ibindi bihugu ivyari bikenewe na cane nko kugarukana amahoro mu gihugu kibanyi ca Kongo hamwe no gukorana n'ugwaruka. Tumukurikire. Niyaza yuko gutangura kuraba kuva mu 2015 ingene Uburundi bwari bumeze nk'ubwasubiye inyuma mu bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu, ariko kuva aho umukuru w'igihugu ashikiye ku butegetsi mu 2020 Uburundi bwaciye butera intambwe nini gose mu bijanye no gusubira mu migenderanire mpuzamakungu. Uno musi rero kubona haciye imyaka hafi 3 dusubiye by'ukuri kunga ubucuti n'ibindi bihugu kwinjira gose muri aya mashirahamwe mpuzamakungu, tugaca dutera intambwe nk'izo, umukuru w'igihugu agatogwa mu biro vy'inama y'abakuru b'ibihugu bw'umwe bwa Afrika, hanyuma tukaguma tubona akora n'ibindi mu bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu. Ni intambwe ikomeye, ni ikintu novuga ati igihugu kiriko kiratera intambwe muri ivyo vy'imigenderanire y'ibihugu ku murindi ukomeye cyane. Icambere mukwiye kubona nuko asanzwe ari warongoye umuryango wa Afrika w'ubuseruko.
hanyuma mu bibazo bihangayiki munsi harimwo iki kibazo cyo mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibijanye n'amahoro n'umutekano. Mugaca mubona Uburundi uruhara ruriko ruragira rukomeye kugira kijya gice ca Afrika y'ubuseruko gishobore naco gutekana. Hanyuma murabona mu bumwe bwa Afrika hari ikintu cyo kuvuga ati turondera inzira zose zishoboka kugira Afrika itera imbere. Muri izo nzira hakaba hatowemwo ikintu kijanye n'ugwaruka. Umukuru w'igihugu cyacu nawe uno munsi ugwaruka bisa nuko yarugize ishimikiro giterambere. Urumva rero birumvikana yuko Uburundi bufise ivyo bushobora kwishimikiza kugira bwizegwe muri izo nzego mpuzamakungu. Nubwo biruko ariko Dr. Guillaume Ndayikengurutse abona ko igihugu kizohungukira cyane mu gihe ibibazo biri hagati mu gihugu byohura n'ibihugu no ku rwego mpuzamakungu. Ivyo navyo ngo bisaba inguvu n'ubuhinga budasanzwe n'ubunyere tumukurikire. Muri rusangi no kumenya ko imigenderanire y'ibihugu uno munsi ihagaze ku nguvu igihugu kigira mu kumvisha ibindi bihugu yuko iki canke kiriya gikenewe, ivyo twita la diplomatie d'influence. Uno munsi rero Uburundi buri mu bibanza bishobora kubufasha kumvisha ibindi bihugu yuko iki canke kiriya gikenewe, bufatiye ku nyungu zabwo mu ntango, kugira ngo dushobore kubona inyungu igihugu kiriko kirakura muri ivyo bibanza. Ariko rero ibi vyose nta nukugerageza kubiraba umuntu yitanguye. Birasaba yuko haba vy'ukuri gufatanya ubuzima bw'igihugu n'ubuzima mpuzamakungu. Ubuzima bw'igihugu n'ubuzima mpuzamakungu kubera hari abahinga benshi bagiye baravuga yuko ibibera hagati mu gihugu n'ibibera ku rwego mpuzamakungu bishobora kudahura. Mu gihe rero Uburundi buzoshobora gukuramwo inyungu mu gihe hoba inguvu hakaba n'ubuhinga bukenewe kugira ngo ibibazo dufise uno munsi hagati mu gihugu bishobore guhura n'ivyo ku rwego mpuzamakungu bariko barashaka gushikako. Ivyo navyo rero bizosaba ubuhinga iruhande y'ivyo bindi, iruhande y'izo zindi ngingo, iruhande y'ivyo bindi turiko turashikako no munsi. Bizosaba urundi rwego rw'ubuhinga kugira vy'ukuri umurundi ashobore kubona ivyo bibanza turiko turaronka ku rwego mpuzamakungu biriko birusha ku bibazo afise uno munsi. Amakuru ajanye n'imibano nayo sentare y'intango ya Muha itanga kiringo kuva kuri wa mbere c'ukwezi kumwe ku muryango usigwa n'uwitwa Asane Nzisabira ngo ube wasohotse mu kibanza uburana na Focus Nzambimana yinjiye mama wabo nyuma ya hose afiriye acubakamwo akabare n'imikatiye Kigwati zone Ruziba co kimwe n'abanyi biwe wo muryango ubona ko ingingo sentare yita ifata kibanza itaborohereza bagasaba gutunganirizwa omehendo wayo. Iyo parcelle iteye amahane ifise uburinganire bwa are zitatu iri kwibarabara rya gatatu rya quartier Kigwati nko ku metero 100 uva ku rya Rumonge ugana ku kiyaga Tanganyika ni bubamfu uva ku mashure yitiriwe kwa Buyoya. Hari ubunywero bugeretse bwitwa 2x2 bar bufise ivyumba bibiri mu nzu yo hasi bibamwo umwe mu bahungu babiri basigwa na Hassan Nzisabira. Nimubona Dieudonné umwe muri bo atangazwa n'ingingo ya sentare ibasaba gusohoka. Kuvuga amatatu kuntu yatanguye twebwe papa yadukize mu paraseri mo n'inzu azi ko ubuzima butabikwa birashika arashengera. Amaze gushengera mama cenjirwa n'undi mugabo muri iyo paraseri baruze mo n'inzu ingorana aho ziri sahandi ko tumaze kubaho hantu iho mugabo ntatworohereje yadufashe nabi aradukubita aratwomora tubazwa nuko sentare twituye akaba ariyo kandi iriko ishaka kudusohora. Eka n'ababanyi b'uwo muryango ntibatahura iyo ngingo. Wamaze kwinjirirwa rero injirwa n'umugabo witwa Gapusha. Bamaze kubana ngaha cyatangura gukora akabare. Tanguye gukora akabare urupangu yasize harimo inzu zitatu. Hari zari zipanzwe n'inzu babamwe. Mu nyuma barakora atangura kuza arabomora inzu. Abomora yubaka umuryango turaho turabibona. Se wabo barabatura amazu kunyamugari basabahungi acahungira ino.
ahungiye ino tuzatumuha icumba na saro asarazana umugore n'abo bana barahaba amezi 3 hageze ku kwezi kugira kandi acagura iyi parasera aca asiramwo umugore n'abana se wabo gusika hasengera ntiyihanganye acazana uwo mugabo gaposo twatangara uwo munsi sendare yaraze ibasohora ngo bihagiye abana barasogwa nkambwa abana bongera barangara biratubabaza abanyagihugu ni ukuri jewe n'umutamakazi icyo saba kujya Imana irari ifuvyi ikaraba fakazi nivyo ndagomba ngone ko mukuru w'igihugu avyumva ni wari zifuvye karaba fakazi naturabira ibibazo tw'abanyagihugu turarusa kuva twahereye abo bana baratsotse none ubu no tuze tubona ngo basohogwa gataka base wabo harimwe amazu ivyo abanyagihugu twayasi ko badasohogwa cyo kimwe nabo babanyi umuryango wa Sani usaba gutunganirizwa twasaba ukuri baturonse umutekano aho tuba kuko ubu nta mutekano dufise aho tuba umukuru w'igihugu avyumve yuko hari umuntu agendana ubumuga bw'uburagi ariko arangazwa turatuzwa kandi se wiwe yaramusigiye inzu ariko nyina akazaramo uwundi mugabo bakaca bagomba kuyihagira nukuri turabituye nk'abavyeyi mu dutunganiriza urongoye quartier na Focus Nzambimana yagirizwa ntibashima kugira ico bashikirije ariko sentare yemeza ko ingingo yo gusohora uwo muryango ari imfata kibanza imbere yuko urubanza nyeze na rucika. Harakoze mugenzi wacu Omer Duwayo hano makuru tuyasoze muyavugwa mu makungu aho hari inyigisho za gisirikare ziriko ziratangwa mu gihugu ca Kenya n'igisirikare ca Amerika ibihugu biriko bikwirikirana izo nyigisho akaba ari gisirikare c'u Uganda, Kenya n'u Rwanda. Sheiri Rambona. Ces militaires djiboutiens apprennent à prendre le contrôle d'un bâtiment. Aya makuru amenyesha ko muri iyo myimenyerezo ya gisirikare abasirikare bo muri Djibouti bariko biga kwifatira mu minwe inyubakwa ati muga ikibazo c'ururimi irahaba hateza kuba ubusigura no mwigisha ati turafise ikibazo cyo kumvikana muga turateba tukumvikana iyo dusubiyemo kenshi iyo myimenyerezo mu gihe abasirikare b'abanyakenya bariko biga kumenya ibisasu biturika abo muri Uganda bo bariko biga gutegura amamina abasirikare barenga igihumbi bariko bakurikirana iyo myimenyerezo ono musirikare w'umunyakenya ati muri kino gice ca Afrika dufise ibibazo vyinshi ingorane ziri muri demokrasi ya Kongo ivyo vyose bisaba ko dufashanya muri kano gace ka Afrika. Ayo makuru abandanya avuga ko muri no myaka 10 ngo leta zunze ubumwe za Amerika muri Afrika y'ubuseruko imaze kubaka ikambi za gisirikare hamwe no kugwanya aba Shabab no musoda w'umunyamerika ati ivyo vyigwa bisigaye bimaze igihe biba na cane muri Afrika y'ubuseruko ni mu ntumbero yo gutegura bikorwa byo gufashanya hamwe twokorana ngo muri kino gihe inteko z'ibihugu 14 tari z'abanyafrika ziri ku butaka bwa Afrika kandi ni kambi shasha ziriko ziravuka ngo Sudani yaremeye ko hubakwa ivuko mu karere kabo. Ayo makuru arangiza avuga ko ku mpande y'imfashanyo igihugu kironka cemeye kuja muri uwo mugambi baranahakura ubucuti nabo bakorana no musoda w'umunyamerika ati ni vyiza hamwe hogira icaduka tugaterezwa gukorana ko hoba harabaye ubucuti hagati y'ivyo bihugu terezwa gukorana ngo ivyo bikorwa ntivyateguriwe Afrika gusa y'ubuseruko leta zunze ubumwe za Amerika zirategura gukora iyo myimenyerezo muri Afrika y'uburaruko nko mu bihugu vya Côte d'Ivoire no muri Ghana. Des partenariats qui ne sont pas réservés à l'Afrique de l'Est. Le prochain entraînement organisé par les États-Unis aura lieu au mois de mars en Côte d'Ivoire. Naha cesozera no makuru twe tubateguriye ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira nshimire kandi nabo mu Ruganda bayatorokanije mugire byiza aho muherereye naho butaha.